ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteramanye na televiziyo isanganiro ikaze n'igwanyu mu makuru muri rw'ikirundi twabateguriye n'akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibiciro by'ibitoro byasubiye kuduga kuva kuri uyu wa mbere aho iritiro rya essence ryavuye ku bihumbi 3,985 rija ku bihumbi 4,450 na iritiro rya mazutu ryavuye ku bihumbi 3,795 rija ku bihumbi 4,250. Petrole iva ku bihumbi 3,730 ija ku bihumbi 4,135 nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Ibrahim Uwizeye amenyesha ko ico gitoro caduze ku isoko mpuzamakungu. Ni mu gihe ivyo biciro byaheruka kuduga mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Nayo muyavugwa mu makungu abantu barenga ibihumbi 2 niwe bamaze kumenyekana ko bitavye Imana muri Nyamugigima yabaye mu gihugu ca Maroc mu mpera y'indwi iheze nk'uko tubikesha Euronews. Hambavu y'abapfuye n'amazu atari make yarasambutse cane mu gisagara ca Marrakesh. Twabibateguriye muri ano makuru kaze mwidonido ry'aya n'ayandi. Dasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo. Igiciro c'igitoro cadugijwe kuva kuri uyu wa mbere mu gisagara ca Bujumbura. Essence igiye kugugwa amafaranga ibihumbi 4,450 kw'iritiro. Amazutu nayo agiye kugugwa amahera ibihumbi 4,250. Ipetrole izogugwa amahera ibihumbi 4,130 kw'iritiro. Vyamenyeshejwe n'umushikiranganji ajejwe ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Ibrahim Uwizeye amenyesha ko iryo duzwa ryavuye kwiduzwa ry'igiciro ry'akangurunguru k'igitoro ku isoko mpuzamakungu hamwe n'ikiguzi co kunguruza igitoro caduze. Ubushikiranganji bw'amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka bumaze iminsi bukurikiranira hafi ibijanye n'ihungabana ry'itangwa ry'igitoro ku isoko mpuzamakungu mu karere eka mbere no mu gihugu cacu. Nayo ikaba ari inkurikizi z'ibijanye n'ubutunzi ku isi aho ibiciro by'igitoro bitahengeshanije kuguma biduga. Kubera yuko igitoro atari ico twimbura ngaha iwacu kandi kubera ko ibiciro by'igitoro bishingirwa ku isoko mpuzamakungu, Uburundi burakorwa ko n'ihindagurika y'ivyo biciro. Naho habaye utwigoro twinshi, ni ngombwa igiciro gihinduke kugira imirimo n'imigambi iterambere y'igihugu ibandanye iranguka neza, hanyuma uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu rushoboke. Mu gisagara ca Bujumbura rero ibiciro bishinzwe uku gukurikira: essence n'amafaranga ibihumbi 4,150 y'amarundi kw'iritiro, mazutu amafaranga ibihumbi 4,250 y'amarundi kw'iritiro, peterole amafaranga ibihumbi 4,135 y'amarundi kw'iritiro. Mu ntara ya Gitega essence igiye ku mafaranga ibihumbi 4,180 y'amarundi kw'iritiro, mazutu igiye ku mafaranga ibihumbi 4,280 kw'iritiro, peteroli igiye ku mafaranga ibihumbi 4,165 kw'iritiro. Ubushikiranganji bw'amazi meza, amasoko ntanganguvu burasubiriye
guhumuriza abenegihugu ko buzobandanya bwitwarika ico gisata kugira ubuzima bw'igihugu bubandanye bugenda neza. Nayo kukijanye n'inkurikizi iryo duga rishobora kugira ku buzima bw'abanyagihugu, umushikiranganje Uwizeye avuga ko ababijejwe bazokwiga uko vyogenda kugira ibidandazwa bikwiye kuduzwa igiciro biduge. Mugiye mukaraba neza murabe uko igiciro kigurwa mpuzamakungu, muce muraba no mu bice duherereyemo, muheze murabe muraza kubona neza ko hari akigoro gakomeye cyane mu gihugu cacu, ko mubiravye ahandi biba biri hejuru gusumba, ko twe tuvuga duti reka tugerageze dutume duheba amatagisi cyagabanye ku rugero rwo hasi ku buryo tubone neza yuko abenegihugu igitoro coboneka. Turire mu kuvuga duti ntikibure, dukora ibishoboka byose kigire gute kiboneke. Hanyuma ibidandazwa nkuko mubivuze, hari ikindi kibazo cyavuzwe, mbega ntibizosha bikurikira ubundi muri ndo kuduka. Ico gihe mugezaje arabizi, azoheza arabe itegetse kuduza abona ko bishoboka biraduha ko nakare ugiye ukaraba haraho basanga abantu biyunguruza ku buryo burenze uko gitoro kigwa ngaha, ugasanga itagisi kujana hanyuma gutwara amahera menshi, uduga rugo ugasanga n'ubu rero ko nahaduze ko amafaranga tora neza hako kibura cyo tuma kiduga, mugabo bikagenda gute igitoro kikaboneka ubuzima bukabandanya igihugu. Ano makuru arabandanya mu gisata c'ubutunzi. Leta y'u Burundi ifadikanije ni banki y'isi yose ngo yaratunganije impinduka zijanye no kugurura isoko y'ukugura no kugurisha amafaranga mva makungu mu ntumbero yo guhangana n'ikena ryayo. Byashikirijwe n'icegera c'umukuru w'ibanki y'isi yose mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko asozera urugendo rwiwe mu Burundi kuri uyu wa gatandatu. Victoria Kwakwa yashikirije kandi ko Uburundi bukwiye gushiraho ingingo zotuma hongerezwa ibishogwa hanze muri kazoza kugira amafaranga mva makungu yinjire. Tumukurikire asubirwamwo mu Kirundi na Ingabire Doreb. Ce que le gouvernement a entamé avec le FMI, des réformes sur le marché de change, qui va aboutir à la libéralisation. Leta y'u Burundi ifadikanije ni banki y'isi baratanguje impinduka ku isoko ryo kugura no kugurisha amafaranga y'agaciro, ibizotuma ico gisata cugururwa. Iyo niyo mpinduka ngenderwako kandi izofasha. Si impinduka yoroshe ariko irakenewe. Ni banki y'isi twebwe tuzoshigikira leta biciye cane mu gutanga uburyo bwo guhangana n'inkurikizi y'iyo mpinduka mu banyagihugu. Ivyo twarabiganiriye na leta. Ibitera iryo kena bimwe Uburundi urabisangiye n'ibindi bihugu mu kiringo kigufi, ariko mu kiringo kirekire ikibazo nyamukuru nuko Uburundi bushora bike hanze. Uburundi buronka amafaranga mva makungu biciye mu vyo bushorera hanze. Mushora hanze bike mu gihe byinshi mu bikura hanze. Mu gihe kirekire mu kuraba uburyo Uburundi bukosora ubwo busumbasumbane. Kuri ivyo bikenewe ko haba ingingo zituma ubutunzi bw'igihugu bushobora guhiganwa n'ubwo ibindi bihugu kugira abakora mu gisata gituma haboneka ibishogwa hanze bihiganwa n'ivy'abandi. Mu gukorera rero kuri ivyo byo kuzamura ubutunzi n'ibisata byoshobora kubuzamura nko mu burimyi cane icayi, ikawa n'ibindi bisata bituma Uburundi bushorera hanze. Clés comme le secteur agricole, surtout le thé, le café et les autres secteurs dans lesquels vous pourrez exporter. Dusozera ano makuru muyavugwa mu makungu. Abantu bababa ibihumbi 2,500 nibo bimaze kumenyekana ko bamaze guhitanwa na nyamugigima yakoze ku gihugu ca Maroc mu mpera z'indwi irangiye.
amakuru dukesha Euronews amenyesha ko abatabazi nako ba Maroc n'abandi bavuye mu makungu babandanya kurondera abo babarokotse bakiri mu bisigarira by'inzu za bomotse. Omer Nduwayo. Soutenu par des équipes étrangères. Abatabazi bo mu gihugu ca Maroc bafashijwe n'abandi mvamakungu biyemeje gukorera ku gihe ico Euronews yita dans une course contre la montre uko isaha ihera bihutira kurondera abo bararokotse inyuma y'iminsi ibiri habaye nyamugigima ikaze yakoze cane mu gice cyo hagati gishira uburengero ibitigini ifata kibanza vyerekana ko hamaze kuboneka bahitanywe n'iyo nyamugigima baba 2500 n'abandi baharugwa mu bihumbi batakaje izabo nkuko bitangazwa n'indongozi z'ico gihugu iyo nyamugigima iharugwa ku gipimo c'indwi yakoze ku bisagara bikomeye bitandukanye ituma ibisagara bimaze imyaka myinshi byubatswe mu karere ka Marrakech bisambuka iruhande y'abahasize ubuzima hari n'ibintu byinshi byasambutse muri ivyo harimo n'inzu y'ububiko bw'ibikoresho by'ubwubatsi ico gisagara ca Marrakech gisanzwe kimaze igihe kinini cyubatswe cyashikiwe n'impanuka nyinshi aho nk'inzu nziza abantu babamwe zasambutse eka mbere n'inyubako zo mu kinjana ca 12 hari haheze imyaka 60 igihugu ca Maroc kidashikiwe na nyamugigima ikaze kuri urwo rugero kuwa 21 ruhuhuma umwaka w'igihumbi 1960 abantu baba 15,000 barapfuye bivuye kuri nyamugigima ahitwa Agadir abo bakaba bagera ku ca gatatu c'ababa muri ico gisagara soit un tiers de la population de la ville. Omer Nduwayo tugushimire kuri iyo nkuru wadutororokanirije ni no kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru muri rurimi rw'ikirundi twabateguriye shimiye mwebwe mwese mwayakurikiye shimiye nabo mu ruganda rwa Radio Television Isanganiro bakoze ibikora inka kugira ashobore kuboneka naho butaha.